kimwe mu buzima bwawe wifuza yuko ubuzima bwawe bwoshobora guhinduka gute. Mugabo uca ugomba kurondera ubitako ugaca usanga uri kurabita ngo janvier, uri kurabita ngo décembre. Ubu tugeze muri décembre, janvier by the way igiye kuza mu minsi iza. Okay, janvier tugiye muri décembre, tugiye muri ya minsi mikuru. Mbere urabe neza na twaduhera ushobora kuba warabizi, na twaduhera wifuza gutanguza yuko iyi minsi twemereje itazoduhitana, kuko hari abantu ushobora gusanga badashobora kwihangana, babonye abandi bagiye mu minsi mikuru nabo badashobora kwihangana, babonye abandi bariko baravuga ukuntu bazo celebratinga Noel na Bonane, nabo bavuga bati na jewe ntegerezwa gukora ikintu uko bigenda byanga byakunda, ntegerezwa gukora ikintu nanje kugira ngo bambone, kugira ngo nanje babone yuko nshoboye. Ariko nagomba ndakwibutsa ikintu kimwe, wewe nturibo, ntumeze nk'abarya. Uyu munsi tuvugana uratahura neza yuko ikibazo atari ukwezi kwa mbere, uratahura neza ikibazo yuko atari ukwezi kwa kabiri, atari ukwezi kwa gatatu, atari ukwezi kwa kane, atari ukwezi kwa gatanu, atari ukwezi kwa gatandatu, atari ukwezi kw'indwi, atari ukwezi k'umunani, atari ukwezi kw'icenda. Ukwezi nizera neza yuko ushobora kuba wararungitse abana ku ishure, canke batoyi bawe ku ishure, canke bakuru bawe ku ishure. Why not? Uratahura yuko ikibazo atari ukwezi kw'icumi, uratahura neza yuko ikibazo atari ukwezi kw'icumi na rimwe, canke uku kwezi tugezemwo kw'icumi na kabiri. Ariko usubira inyuma gatoyi wibuke, uribuka yuko mu kwezi kwa mbere wari kuridoga, urumva jewe sinshobora gutangura umugambi wanje, duhera nari nabitse kugira ngo nshobore gutangura business yanje, cyangwa nshobore gutangura umugambi wanje. Murabizi yuko tuvuye mu misi mikuru, nukuri naratwikoze ngo nsanga utwo duhera twaraheze. Ikibazo nyamukuru udashobora gutahura wewe, utazi aho cavuye, canke wama wibaza ati mbega ikibazo cavuye hehe. Ikibazo nyamukuru usanga ari wewe nyene. Reka ndakuramutse nongera ndaguha ikaze, ni Jeff Habyarimana, mugomba muganire naka video kagufiye gusa, aho ngomba mvuge kuri kino kintu ku bantu benshi usanga bafise ivyiyumviro canke ivyifuzo, canke bafise aho bifuza gushika, indoto bifuza gushika ko mu buzima bwabo, ariko ugasanga iyo mwicaranye, iyo muriko muraganira, bariko bararondera impamvu, bariko bararondera ikintu hirya no hino bokubwira ati kubera iki, kubera abana, kubera iki, nico gituma ntashobora kuduga, nico gituma ntashobora gutera imbere, nico gituma ntashobora gutangura wa mugambi wanje. Ariko uno munsi muri kino kiganiro nagomba ndakubwire yuko ikibazo kihari, ntabwo ari umunsi, kuko umunsi wamye ufise amasaha 28, kandi niko vyamye. Ntabwo ari ukwezi kwamye gufise imisi 30 canke 31, niko vyamye kuva kera. Ikibazo kiba kihari, ikibazo kiri iwawe. Ikibazo wifuza guhindura ibintu, ikibazo wifuza kugira impinduka mu buzima, ikibazo wifuza kubaho nk'abami n'abaherezi, ikibazo wifuza kubaho bwa buzima buri soft, wa muri kuraraba ku mateleviziyo, wa muri kuraraba. Ariko reka ndakwibutse gatoyi, kuri televiziyo baba basizemwo n'amahotushe, tuimaje batugize neza, baba bagize na kamera ziri professionnel, ukabibona nk'ibintu by'ibitangaza. Ariko bijya mu buzima busanzwe kenshi hari n'igihe ushobora kuba ufise na ya mafaranga, canke na vya bintu byose wifuza kuba ufise mu buzima, ukagenda no muri cya kibanza nyene ugasanga ntushoboye kuronka image nkijya, kuko image zo muri video canke image zo kuri televiziyo tubona zo muri filme baraziho travail, barazikora imyaka n'imyaka, bariko barazikora imisi n'imishi, bariko barahotusha, bariko bararaba makurere yuko asa neza. Ivyo rero ntuzohora uraba kuri televiziyo ngo hanyuma uce uzana mu buzima busanzwe ngo bibaze yuko bishobora kuba cyo kimwe. Hari igihe bidashobora kuba cyo kimwe. Rero ikibazo ntabwo cigeze kuba ari umunsi cyangwa ukwezi, ikibazo cagumye kuri wewe. Wagombye yuko ibintu bihinduka, ariko kubwawe ku ruhande rw'iwawe ntiwigeze ushaka guhinduka. Wagumye ukora bya bindi nyene, wagumye usohokera hahandi nyene, wagumanye na babagenzi nyene, babandi
bagufata uko bishakiye, babandi badashobora kuguha impanuro n'imwe yerekeye ukuntu woshobora gutera imbere canke woshobora kuduga, babandi badashobora kukwankuraja mu gihe uriko urababwira ibintu vy'imigambi, ukababwira ati guys je ndifuza gukora ikintu kimeze gutya, bagashaka kubwira ati hoya wewe ntavyo woshobora. Ivyo birekere Siyoni, birekere Ziranotse, birekere Venera, birekere abandi, wewe mugabo ntavyo woshobora gushika ko. Niba abantu mu buzima iyo babonye n'akantu ushoboye guhindura gatoyi gusa bakubwira ati oh no ça c'est pas pour toi, ivyo ntibikubereye vraiment, oya ntibikubereye. Niba abantu babonye yuko ugiye kubaterana imbere, ahubwo bogira ibishoboka byose kugira ngo bakumanure, kugira ngo ugaruke muri ya cercle yabo, kugira ngo muzokwame mungana igihe cyose. Abo nibo wamba kenshi uri kurumviriza, nibo benshi wama uriko wumviriza impanuro zabo. None ugenanye n'abantu nk'abo wifuza yuko ryaterambere ryawe ryoza gute? Wagumye muri ya zone de confort yawe, ya zone wiyumva umerewe neza, hahandi wumva bakwitayeho, hahandi wumva bagufitiye impuhwe, ntiwigeze ugomba kugenda mu ibarabara rya wenyene canke mu nzira ya wenyene, wagombye kugumana na babandi nyene, wagombye kuguma muri vya bindi nyene. None ugumye muri vya bindi nyene ntuhindura ikintu na kimwe mu buzima bwawe, wifuza yuko ubuzima bwawe bwoshobora guhinduka gute? Mugabo uca ugomba kurondera ubitako, ugaca usanga uriko urabita ngo janvier, uriko urabita ngo décembre. Ubu tugeze muri décembre, janvier by the way igiye kuza mu misi iza. Okay, janvier tugiye muri décembre, tugiye muri ya misi mikuru. Mbere urabe neza na twaduhera ushobora kuba warabizi, na twaduhera wifuza gutanguza yuko iyi misi twemereje itazoduhitana, kuko hari abantu ushobora gusanga badashobora kwihangana, babonye abandi bagiye mu misi mikuru nabo badashobora kwihangana, babonye abandi bariko baravuga ukuntu bazocelebratinga Noel na Bonane, nabo bavuga bati na jewe ntegerezwa gukora ikintu uko bigenda byanga byakunda, ntegerezwa gukora ikintu nanje kugira ngo bambone, kugira ngo nanje babone yuko nshoboye. Ariko nagomba ndakwibutsa ikintu kimwe, wewe nturibo, ntumeze nk'abarya, ntimufise aho mukura hamwe, ntimufise aho mukura hasa. Umwe wese murabizi yuko ngaha kuri ino si ubuzima bwiwe, ni utara ubuzima bwawe rero ukifuza yuko uguma uraba ivy'abandi, ukifuza yuko uguma wumviriza ivy'abandi bariko barakora, hama nawe ugaca uja inyuma ugakurikira nk'imene itazi yibigiye, nawe uzokwama uri muri vya bindi nyene. Ubuzima bwawe buzokwirezima muri vya bindi nyene, uzokwamana imyidogo mu kanwa iwawe, uzokwama ufise imihari mu buzima bwawe uvuga ati oh janvier, oh février. Hariho n'abandi bantu mbona iyo bariko barapostinga nk'ikintu bavuga ngo oh ngo décembre ngo naenda kurindiriye, cyangwa ngo janvier ngo naenda kurindiriye, ngo ndabizi yuko ngo this month ngo ukwezi kuzoba amazing, kuzoba ukwezi kwimigisha, ukwezi guhezagiye. Ariko mu Rwanda kubwira ikintu kimwe, kuzoba ukwimigisha nihagira icyo uhinduye nawe mu buzima bw'iwawe, ni waba witeguriye imigisha yuko izoba mu buzima bw'iwawe, kandi nawe ukaba uri kurakora en même temps, kandi ukaba ufise na foi, nuko kwizera yuko bizohinduka, niho bizohinduka, n'ahandi kuvyandika gusa kuri ijya statut yawe, kuvyandika kuri mihe yawe ntacyo bizovuga. Izoba ari nka novuga gute, ni nka kujya kwa amazi sinzi iba bigitekeye yuko murizi, iba bigitekeye hari gihe riba riba rininiya cyane gose. Iyo amazi iyo imvura ikwiragwa, imvura iraza imarikagwa ko y'imvura, ariko rigaca ritarukira hasi, rigatarukira nk'hariya. Nukuvuga iba byintuze giteke rimeze nk'umutaka, rimeze nka umbrella ushobora kwifuka, ukifuka hanyuma mbere rikagufuka. Iyo imariguye ko nta na kimwe, ni impermeable, ntirengana, rica rikata. Abantu benshi rero bameze gutya, ugasanga arafise ivyifuza, arafise ibishobisho, arafise ahantu ashaka gushika mu buzima bwiwe, ariko wewe mu buzima bwiwe adashaka guhinduka, ashaka kumera kwa kundi nyene. Umva ndakubwira ikintu kimwe, abantu bose bagiye baratera imbere, abantu bose bagiye baraba different y'abandi, muzokumvirize cyangwa muzokumvirize n'ama histoire cyangwa muzosome, usanga bamwe bagiye barabwira yuko ari abasazi, bamwe bagiye barabwira yuko badakwije mu mutwe. Ariko abo bantu ushobora gusanga barazanye impinduka zikomeye cyane gose. Kubera iki? Kubera ntibashatse kugenda nka babandi, ntibashatse kugira muri ya nzira ya babandi, kubera bashatse guhinduka bo bababo.
bababo barabaho ubuzima bwabo, babaho ku bwabo batamanje kuraba ibiriko biraba aux alentours canke ibiriko biraba muri societe. Mugabo abo bantu bari bifuje kuzana bari bifuza kuzana impinduka, abantu bashatse kuzana inyishu ku bibazo abantu benshi ushobora gusanga babanye, ababanyi canke abantu benshi bo mu gihugu bari bafise. Abo bantu barashitse kure cyane rwose, umuntu wese yiyumviriye inyishu ku bibazo abantu bashobora kuba bafise, akagitorera inyishu icyo kibazo, hanyuma akayizana akayibereka, hama akayibahereza. Abo bantu mwe nabo bagiye barashika kure cyane, bagiye barashika ku bintu bikomeye cyane. None wewe uri kurazana inyishu yahe kuri societe, ku bantu mubanye, ku bavukanye, ku papa bawe, kwa mama wawe, uri kurazana inyishu yahe? Kuko niwazana iyo nyishu nizotuma n'ubuzima bwawe bushobora guhinduka. Imbere yo kurangiza rero nagomba ndakubaze kano kabazo, ndakubaza ati mbega uri kurakora iki kugira ngo ubuzima bwawe bushobore guhinduka? Mbega uriko urakora iki kugira ngo ubuzima bwawe vy'ukuri bushobore guhinduka, buve hamwe waruri ngaho waruri, hanyuma ushobore gutembera cyangwa ushobore kugenda uri kuraja hahandi wifuza gushika muri za ndoto zawe? Igikomeye cyane ucibuke nuko ushobora guhinduka wowe nyene kugira ngo ushobore gushika kuri za ndoto zawe. Nuko wohinduka wewe nyene, nutahinduka ukaguma muri vya bindi nyene, umwaka 2025 izoza uhere biri kwa kundi nyene, 2026 ize biri kwa kundi nyene. Ntuzobeshere imyaka, ntuzobeshere umunsi, ntuzobeshere amezi, ntuzobeshere amasaha. Dufise twese amasaha angana, ariko bamwe harimo ababyaza mu musaruro bakemera bakaryama rubunda cyane ntibaryame, ariko bakemera bakarondera inyishu iza gufasha abantu benshi, gutyo bagashobora kuronka amafaranga cyangwa bagashobora gushika kuri za ndoto zabo bifuje gushikako mu buzima. So nawe uri kurakora iki? Mbega ayo masaha cyangwa iminsi uri kurayikoresha gute kugira ngo ushobore gushika kuri vya bindi wifuza gushikako? Nako kabazo enda gusigaranye, ugenda ukibaze ko, ugenda ukiyumvire ko, wumvirize n'ibyo twavuze ngaha kugira ngo bishobore kuguhindurira ubuzima. Reka tuzosubire mu kindi kiganiro turiko turavuga ukuntu ushobora gukora kugira ngo ushobore kwitegurira impinduka, ibyo ushobora gukora kugira ngo ushobore guhindura ubuzima bwawe, ukuntu ushobora kubyitegurira iyo hinduka wifuza, ukuntu ushobora kubyitegurira kugira ngo ushobore gushika kuri rya terambere ryawe. God bless you. See you next time.